Jesus! Jesus! God have mercy upon us. Mama yangu, game over. Mwenye uwanja wake kaingia. God have mercy upon us. Bo, aka video ndibaza mwakabonye abakobwa mwese mwakabonye. Aka kana gafite imyaka 10. Mbwa karongowe n'umugabo afise imyaka 43. Bisigura yuko abakobwa bagira ku myaka yo kurongorwa imyaka 20 baza barononekana. Ahubwo natwe dusabe bishike mu Burundi. Kwirongera ubwana bufite imyaka 10 nibwo usanga butaraguka butaramera nabi nyene muravyumva nawe kuko uzorongora umukobwa afite imyaka 20 21 18 ariko uzosanga iyo quartier yose bamuzi vrema kwari Emeline wo mu Rwanda mamacupa ku buryo naho bamugiye mujanye ne mufatanye ukuboko muciye nko mu quartier uzusanga kana ukisa igitipe kiri hano ngo uriya naramuciye kugiye uriya naramuciye ko rero uciye uvyumva mu mutwe uciye uvyumva nejo ntimusubira kujana muca mushise muhira muca mutangura kuzimena n'ingumu hamwe ngo niko zubakwa kumbe naho yarongoye inshuti ya bose uniyaye none basi uyu mugabo yarakosheje canke yakoze vyo. Другие уже зашли в телегу, ебать, а ты спина куда? God have mercy upon us. This man! Satubi. Unipeleke kule Swahili imenishinda. Unipeleke kule Tanzania nikutane na Godefra, Chief Godefra. Na mimi nataka niwe mtoto mwenye pesa. Samahani kwa Kiswahili kinanisumbuaga. Yeah. I hope unanisikia Satubi. Kama umeingia umejiunga na jisho la 3 Freemason na kuomba na mimi unitowe nipeleke kwa Godefra naye niwe na pesa. Ona sasa huyu mimi sina hata $100, sina hata $50. Satu respect. Ubaya maskini, dunia ni hatari. Kanje kurangura majigi.